muri kino gihe cyo gutotahara Imana izoduha amagara meza, tuzogenda tubohoka ingwara, dukire tugire amagara meza, hanyuma duce tuba bikimazi, kuko ni wowe uwikimazi ugwaye. Ntushobora kuba uwikimazi uboshwe n'abadayimoni n'ibikunda. Iri kanguro riragaragazwa rero nuko kubohoka, hanyuma no gukira ingwara, hanyuma nyene abantu bagaca bashobora kuba bikimazi, urugendo rukabandanya, abantu bariko barakora bagirira ikimazi abenshi. Muri kino gihe c'ikanguro n'igitutu ca Pawulo cyarakiza. Usomye muri iki gice ca 5 umurongo wa 12, ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikogwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, yamara abantu bose barabashemagiza, barabatinya. Erega burya gutotahara murabizi bizojana no gushigwa hejuru, bizojana n'igitinyiro c'Imana kizotubonekako. Hamwe hari abazodutinya kubera babona begereye ivyabo bishobora kuja habona, ivyabo bishobora kuja ku mugaragaro. Kumbure batinya nuko ibibarimwo, ibidayimoni bibarimwo bohava basanga. Hariho abantu batinya kwegera aho basenga cyane ngo bohava bagwa bakabitinya. No muri kino gihe cya Pawulo abantu nibubahuka kwifatanya nabo, ngo yamara bose barabashemagiza, barushiriza kongegwa abizeye Yesu Kristo. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma banaterurira abagwaye ku nzira kugira ngo Petero niyahaca, naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe, ngo Petero niyahaca igitutu cye ariko ararengana gusa, ntiyirirwa ararambika kw'ibiganza, ntiyirirwa arakora ikindi kintu na kimwe. Rero ntituzofate ngo bikogwa kumwe, ngo dufate udutambara ngo zana dusengera udutambara, nimwe muyera ariko yakurongora nk'uko vyabaye kuri Pawulo. Ni sawa, ibi ibyabaye uko kugira ngo tumenye ko Imana ikora mu buryo bwinshi, ikora mu buryo bwinshi. Erega na Yesu Kristo yakijije abantu mu buryo butandukanye kugira ngo tumenye yuko mu gukiza bidaca mu twondo gusa asiga ku maso. Hari n'igihe avuga ngo humuka, umuntu agahumuka. Hari n'igihe avuga ijambo rimwe ngo zuka, umuntu akazuka. Ikindi gihe akamutwara akinyegeza kubera bona kikujwe n'abatizeye. Urumva yabikoze uko kugira ngo tubone yuko mwikanguro rero nuzohava kimwe gusa ngo Pawulo yakoresheje udutambara, nanjye reka nkoresha udutambara, bashire ku bagwayi. Nimwe muyera yakurongora uko, kandi na bano uri kurabibwira bakabyizera n'amahoro.